nashatse gutanga ubutumwa abantu babona ko ubwanwa ari bwo bugabo bagacinyiza abatabufise ubwanwa babireke kubera ubwanwa si bwo bugabo muri make. Bakunzi bakwizera 90 TV ndabaramukije nizere ko muguwe neza merewe neza nkuko bisanzwe kuri micro muri kumwe na Nishimwe inyuma kuri kamera mukaba kumwe na David murabona yuko abazara bakomeza kugenda neza hama uno munsi tukaba dufise umutumire wacu umuririmbyi umustar iwacu Burundi ego vrema ashushe burya yashushe ama nawe si wundi reka tumuramutse bite Sawa meze neza ya ndashimana nawe murameze fresh ya ni fresh none muraho tumeze neza oya urashobora kuba nyene umeze neza ariko ugasanga hari akabazo ufise nico gituma nakoresha tumeze fresh ndameze neza yego sha ndameze neza hama amazina mwitwa bande nitwa M-Knife Jimbo from Rap Business. None niyo mazina yawe ya vrai nayakazayo ayo nayakazi sanzwe nkora ku muziki ariko ndafise n'ayandi abavyeyi banyise nitwa Nifasha Methode. Yeah. Okay, ufise akazina keza. Merci. None pourquoi utashimye kugira izina ryawe abavyeyi bakwise Methode ukaca ushima kugira rige ry'ubustar? Oya nararigize nararihinduye ndarishira mu rurimi nyene rw'icongereza yani M-Knife bisigura Methode Nifasha. Nukuvuga M ni Methode, Knife ni Nifasha. Okay. Jimbo nayo ni Jimbo n'umubogari n'umunaba nkawe nye. Ya gangutse nkaje. Pourquoi iyo ndirimbo wayise ijya titre? Ndashaka ko tuvuge ijya titre ijya ndirimbo wasoheye. Itwa Ntimwibone ubwanwa. Ntimwibone ubwanwa ndashaka kumbwire kubera iki wahisemo iyo titre ngo Nibibone ubwanwa ça veut dire quoi? Nashatse gutanga ubutumwa abantu babona ko ubwanwa ari bwo bugabo bagacinyiza abatabufise ubwanwa babireke kubera ubwanwa si bwo bugabo muri make. Hari ikintu gishobora gukora umwana mutoyi umwana muto agakora ikintu umugabo afise burya bwanwa ataco yoshobora. Biriho vyinshi nico gituma rero navuze ati natanze ubutumwa ati ntimwibone ubwanwa yani nimufate nabi abatabufise ngo mubwitwaze yani nibwo butumwa buri muri iyo ndirimbo hanini. Okay, yani niyo mpamvu urumva rero abakunzi bakwizera 90 TV nitwibone ubwanwa nimwibone ko mufise ubwanwa rero muce mushaka kwigira abantu bahatari ariko ntakivuze neza canke juste washatse kuvuga yuko hari abantu baba bashaka kwigira yani ko yani master sijui king bajite majina sijui nahoshwe kandi bitababereye nico nashatse kuvuga mu ndirimbo. Ndabona ko hari ahantu uri kuva n'ahandi uri kurashika none kuri ubu duharuye woba ufise indirimbo zingana gute? Ndafise indirimbo zigera kuri zitatu harimo n'amakorabo abiri kubera hari indirimbo yanje yitwa King B-Face abantu benshi ndazi ngaho barayizi naririmbye muririmbyi yitwa B-Face on the floor mwite B-Face on the floor canke rap yuda naho nyene ntagaso aragucanga kaguha amaflow zimwe z'umuriro apana izoza fo ni namba moko naho wojabuka nta wunda yako amafistare nahonja kuko numurapa atigera akonja yani iyo niyo ndirimbo je natanguriye ko niyo abantu benshi bamenyeye ko mu nyuma narashoboye kugira ibako ndahura na B-Face arampamagara aranshigikira turakora indirimbo yitwa Ibibazo ndaza abantu benshi barayizi turi kumwe n'aba Hack Jizo ba Mac Farao ba Superboy ba Revo Mtindo na B-Face nyene ubwiwe kandi ndamushimire cyane kubera arafise ibintu byinshi ariko aradufasha kugira ngo impano zacu zishobore gushika kure. Mu nyuma naho naragarutse kandi ndaririmba indirimbo yitwa Nkiri Ruguru ndayirimbana na Moses Brown indirimbo nyene navuga ubuzima naciyemo yari two story. Mu nyuma naho ndagaruka ku ndirimbo yitwa Nanje Nzoronka
nibaza ko n'abariko baraturaba yabashitse ku mutima bayikunze ubutumwa burimwo kuko nibaza ko nta muntu numwe atifuza kuronka utifuza kuronka ariko araturaba nga duze urutoki twese okay umva wowe turi kumwe kubera nta muntu numwe atifuza kuronka niyo ndirimbo abantu barayikunze abantu baranyandikiye narose ama feedback meza barambwira ati indirimbo ni nziza ifise ubutumwa bwiza mwayanditse neza mwaririmbye neza uburaho nagarutse rero n'indirimbo yitwa ntimwibone ubwanwa bwa butumwa nyene mpanura abana yuko batokwibona batokwishima boshigikirana muto yakubaha mukuru mukuru akubaha mutoyi umvise music umviki music numva karakazi akazi kiwanje kandi nizeye ko kazombeshaho kakabeshaho umuryango wanje kagateza imbere igihugu canje c'amavukiro n'abagenzi bagashikirwa kuko itunga rya mbere n'abagenzi iyo numvise music nivyo bintu bica biza direct mu mutwe. None ndakubaje music yari rêve yawe canke bien wabonye abandi babikora ucuvuga ati nanje ndabikora? Ni rêve yanje kuva kera sana abantu banzi kuva nkiri umwana barabizi nari umuntu naguma ntera induru ndi munzu ni wavyoberwa ko ndi muhira naguma ndirimba cane numva nabitanguye kera nyene haje ikintu cyose kiba ku mwanya wacu Imana rero yarampezagiye ndashobora kuronka abantu banshigikira ndaja muri studio ndasohora indirimbo kugeza n'ubu. Okay, none ndakubaje zose wavuze yuko ufite indirimbo zitatu? Zitatu? Yego. Ndakubaje juste nashaka umbwire est-ce que différence ya entre indirimbo watanguye avant n'ubu aho ugeze yani uko uragenda ubona différence iri hehe juste? Différence ahaniri nuko narose umuryango w'abantu bashobora kunshigikira bashobora kunyandikira akambwira M9 courage ntucike intege uzoshika ushaka je nibaza ko uko aho natanguriye siho nkiri hari hano hari intambwe maze gutera kubera kano kazi nkora ku muziki nibaza ko ndashima Imana cyane aho bigeze. Okay, urumva jise ko hariyo inyungu uri kurabibonamo? Nibaza ko nosora indirimbo ya mbere indirimbo ya kabiri ya gatatu ya kane n'iya kane yagiye ko nabona intambwe ndiko ndatera. Aho ni sawa kuko no guhura nawe nibaza ko twahujijwe n'umuziki cyane gose. Nibaza ko rero n'indi ntambwe ikomeye cyane. Kandi ndabibona urimo ukora neza cyane. Merci beaucoup kandi namwe ndabasabe kunshigikira abakunzi ba TV yanyu barafisa hano bunshikana bafata ukuboko namwe mumfata ukuboko kugira ngo munjawutse sivyo cyane gose niyo mpamvu twaje hano. Abantu benshi bariko baradukurikirana même si barashaka ko bariko baradukurikirana ariko bakakumva wewe okay bashaka kwiyumvira bashaka kumenya juste ukoresha iyashani parce que bagende bakurabe barabibikorwa byawe ibintu nk'ivyo. Jimbo zose ndahari zose vraiment YouTube nitwa M9 Jimbo yani bandika M hama espace N EF hama Jimbo uko nyene bacumva mu Kirundi na Facebook nuko nyene Facebook page bazana ivyimviro vyabo parce que ivyimviro vyabo ndabikeneye nivyo bizonshikana kure. Instagram nuko nyene na Twitter nuko nyene imbuga zose bashobora kuronka M9 Jimbo kandi ndabasaba ko bomfata ukuboko bapartage cyane ibikorwa vyanje kubera hariho ubutumwa burimo muri ivyo bikorwa byoshobora gufasha abantu abana bariya. Okay, aho ndumva yuko ari sawa bakoze bakizera Chanda TV eko dutezanye imbere urumva no murundi wacu kandi aririmba neza kandi abikora neza amahandi bazamumvise hape yinga ririmba richa canke mushaka twongere basiga dogo.
yeah 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 nta kibishe nko gusega uwo wimye nta kibishe nk'iyo menya mbe n'igiki cyabitumye wibagiye ko na boss keneye uwarimye wibagiriye aguhaye kidacagura na rimwe kandi bimwe vyera ibindi bikerura wibagiye ntihabisize urumva unyimye yuko nawe goba wihenze kuko ejo nanje ntuzi ngene nzoba meze fise ukwizera n'inyuma ya zera irakora kumurengera kwiheburi wanje kizira niyo mpamvu nitwengera kuko ndabitahura kizire kwihebura kizire kwiganyira kizire nubwo buja gushabuta gata nawe ukabubona igwawe ryanamaze nuguhita gumya umutima bavuze ntibabutera ingata wizera uzobona nivyo warayurarota uno musata akuna matata kesi jar utapata Mungu mbele sisi nyuma Mungu mbele sisi nyuma Eminem Dream Boy aratwije Radio Habanete. Merci beaucoup. Ego jada ndakunda kugukurikirana. Yeah, merci beaucoup ya. Kandi ko haje ndabona yuko ari uteruja imbere. Yeah, inshallah. Sa none ndashaka juste kukubaza ikindi kibazo. Avant nuvise yuko ukuvuga Bface. None pourquoi ariwe Bface washimye kuririmba parce que nga mu Burundi usabandi abastar batandukanye pourquoi washimye kuririmba Bface? Bface musanzwe je ndakunda ama texte yiwe ndakunda umuntu yandika indirimbo idafasha wenyene iza gufasha abantu benshi baza kuyumviriza rero nico gituma rero navuze ati uyu mjama ni noma sana ariko bose nuko nyene babikora we Jackie kivyangu basi wewe none umwemera none naje ndamwemera none umva gute King Bface na Depress kama okay ni ndumva yo ni yarakuryoheye cyane ni wamaze kuvuga ikintu cyakuryoheye kuri we nico gusa ni vyinshi nuko no bivuga ngo ndabimare ndamwemera cyane ndamubaha kandi cyane sawa uri kuravuga ngo juste ngo sindi yani indirimbo za sindi nshaka kuvuga amahapo yawe menga ari mwinzigo kuntu sindi wapi nanzigo gute nanzigirimo vraiment yani sindi ngo sinzi nimba waronse sindi biki gusa nyene nukuba nyene seriye mu kazi sivyo nandi ho nanzigirimo ni ubutumwa nyene mba ndiko ndatanga nyene ni ubutumwa mba ndiko ndatanga okay hama juste tu je nakontingene ririmba ngeno bikora rero eske ndakubazi ukibona nko ndaguhaye nka 5 ans ndabi 3 ans mu myaka 3 iri imbere wibona ugeze he ushaka kwibona ko ugeze he nimwashigikira uko bitegerezwa ndazi ko nzoba maze gushika kure hashoboka yani mwanshigikira nkuko bitegerezwa abajya abakunzi ba TV yanyu bakunzi b'umuziki ndundi bakamfata kuboko bagakora ibishoka vyose kugira ngo shike kure je ndazi ko nzoba ngeze kure sana uravyizera vya vrai ndizera cyane Imana n'inyuma ya zero irakora cyane gose inyuma ya zero irakora wow ko haje rero nashaka kuvuga ati ndagushimye ku mwanya juste wamaye nakurondeye bati turanyeberera ndagushimye cyane sinzi akajambo ushobora kuvuga ku bantu bariko baradukurikirana bakunzi bakwizera 90 TV je nandi nabwo nije no bashimira kuri kano kanya no kitinza habo kuri je parce que saba nuzo shoko kukaronka ariko je nagiriwe bakwe nka karonka nihaza kari je nkwe gukura ubwatsi ndabashimire nshimire bafashe umwanya ko baraturaba bashire commentaire hajya badushigikire badufata ukuboko muri make numva ari vyo no basaba hama namwe mwakoze cyane kunshigikira merci Ok, merci beaucoup ndagushimiye kandi hama abakunzi bakwizera 90 TV nkaba ndabashimiye umwanya wose mwakomeje kudukurikirana nkuko bisanzwe kuri micro yari Nina Nishimwe inyuma kuri kamera ikaba ari David
mutibagiye yuko Nina abakunda cyane kandi yama bazirikana kandi yama agira ingufu zose kubera abaryohere mu biganiro bigenda bitandukanye. Uramutse urabona ko twahuye n'umustar ya ejo naho ndazi ko bizo ari ibindi bintu bimeze neza. Ndabashimiye cyane bakunzi banje, ndabakunda. Icyo ndabasaba mukomeze kugira subscribe, abataragira subscribe muyigire, mukomeza kugira like, share, byose mubikora. Ciao, tuzaba dusubira kandi mu bindi biganiro bikurikira. Love you so.